Iyi ni Burundi News TV, wowe urinde nakumenye sangwa kaze nshuti banywanyi bacu, turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, eka namwe mwese muriko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku makomine atandukanye y'igihugu cacu c'u Burundi. Turi kw'igenekerezo ry'icumi na gatandatu umwaka w'ibihumbi 2023, tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Turaza no gushikira kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Ndagukengurukire cyane we wahejeje gufyonda sabone, kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mu fyondeko, muraca mubona ari akazogera naho nyene mu fyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Amasezerano hagati y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye na General Bunyoni wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi arahejeje kuja hanze. General Bunyoni yo batunganirijwe ivyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'aya makuru yacu, biruko mu nyuma zuko kubijanye na dosiye ya Bunyoni kandi hari amabanga akomeye cyane ahejeje kuja habona. Operasiyo yo kumutorokesha n'abajenerali bakomeye cyane bari bahejeje kuyipanga nuko yaburizwamwo navyo birahejeje kuja hanze. Abo bajenerali ni bande, ni ibiki bagiye gukorerwa, ivyo navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu. Haraheze igihe kitari gitoya abarundi bose bibaza ninde yishe General Adolphe Nshimirimana, kuri ubu vyose vyahejeje kumenyekana navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu. Biruko mu nyuma zuko kubijanye n'akarwi nkorabara kimbonera kure n'amabi zakora ngo biriko vyibonekeza ko zigiye gukora ibara ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ziravugwa kwiki, ivyo navyo turaza kubigushitsako. Nayo mu makuru akomeye cyane abandanya kudushikira kuri ubu, umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca ngo ariko arakora ivyaha bikomeye cyane. Ni mu nyuma zuko ngo bongereje iterabwoba ku basigwa bo wahoze ari umuhuza w'abarundi Mohamed Rukara wamaze imyaka irenga 3 apfuye. Yishwe nande? Iryo terabwoba rirashimikira kuki? Ivyo ngivyo navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu mw'ibiganiro vyacu, kandi turaza no gushikira kuyavugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, eka nayavugwa irya nino mu bisata bitandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. We wica usabwa manuka munsi y'video urabanditse ijambo sabone ufyondeko, uracubona ari akazogera naho nyene ufyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Eka ayo makuru n'andi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuze tuyakuramburira yose idonido, inkuru ku nkuru, ingingo ku ngingo, ni mukanya inyuma y'aka kanaka. Eka nsubire ndabaye kaze nshuti banywanyi bacu, ndabakengurukiye cyane mwe mwese mwahejeje gufyonda sabone. Kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video muraba handitse ijambo sabone mu fyondeko, muraca mubona hari akazogera naho nyene mu fyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Turi kwigenekerezo ry'icumi na ndagara umwaka w'2023, tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane twababwiye mu mpfunyafunyo z'amakuru yacu. Twababwiye amakuru akomeye cyane ajanye n'inkuru nziza ihejeje kuva mu ibohero rya Gitega, amasezerano hagati y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'uwahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi General Guillaume Bunyoni. Nibiki bipfundikiwe ayo masezerano? Imbere yuko tubigushitsa ko vyose idonido, dutangurire ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikirana cyane avugwa mu gisoda. Ibirato vy'abasirikare batari bake bo mu Burundi ngo birashaje cyane, bimwe vyaratabaguritse ibindi vyarahengamye kubera guhera. Amakuru akomeye cyane adushikira nuko mu mwaka w'2022 igisirikare c'u Burundi cahaye isoko umugwizatunga Diriye ntigacika batazira ziranotse ngo azana ibirato vy'abasirikare bita amabotine. Uwo mugwizatunga ngo yahawe miliyaridi 15 z'amarundi. Amasoko yacu avuga ko ntigacika yaciye atuma ko ivyo birato mu gihugu ca Katari. Ingorane yahabaye nuko bagiye gupakurura amakontineri vyajemo
ngo basanze ibirato bikwiye ari vyose ariko ari ivy'ukuguru kw'iburyo. Igisirikare gihejeje kuronka iyo nkuru ngo cyaciye kibwira Adrien Ntigacika ko yogira uko ashoboye kose kugira ngo abasirikare baronke umwambaro wabo mushasha w'ibirato imbere y'itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu, ariko ntivyakunze. Amasoko yacu avuga ko ico kibazo cahavuye gishikira umukuru w'igihugu Neva, categeka ko ivyo birato biboneka imbere yuko itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi igera, ariko naho nyene ntivyakunze. Abasirikare bahimbaje imyaka 61 vyo kwikukira batararonka ibirato vyabo bishasha. Umwe mu basirikare yatubwiye ati nakamaramaza, aba bapolisi barashajije kuko baronse ibirato bishasha ariko twebwe twambara ivyaheze. Mu ntango z'uku kwezi kw'indwi igisirikare c'u Burundi caratumye ko Adrien Ntigacika batazira ziranotse ngo yisigure, ariko gushika ubu nta nyishu iratorwa kuko kubw'amasoko yacu muri Katari baranse ko ibirato bizosubizwayo. Uwo mugwizatunga ngo vyaramushavuje, akaba atipfuza kugurira ibindi birato kuri abo badandaza, barenze amasezerano. Adrien Ntigacika batazira ziranotse yaciye asaba ko yopfuma asubiza imiliyaridi 15 yari yahawe, ariko mu gisirikare baravyanse ngo bakeneye ibirato gusa. Ntitwashoboye kurondera umuvugizi w'igisirikare Floribert Biyereke hamwe n'umugwizatunga Adrien Ntigacika kugira tumenye ibitegekanywa kugira abasirikare b'u Burundi 30 baronswe ibirato bishasha. Iyo ngorane y'ibirato yibonekeje mu gihe impuzu nshasha abasirikare baheruka guhabwa basanze ziseruka bazimeshe rimwe gusa. Biruko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane adushikira havugwa ku kagwi inkorabara k'imbonerakure na cane zo mu gisagara ca Bujumbura muri quartier Nyakabiga zishe umunyagihugu zigatika zigaciwe muri Ntahangwa. Abanyagihugu bo muri quartier Nyakabiga ya gatatu bariyamiriza imbonerakure zikubita abahiti y'ijoro ryitereye. Haraheze indwi irenga izo mbonerakure zarishe umunyagihugu atamenyekanye muri iyo quartier yitwa Nyakabiga ya gatatu iri muri zone Nyakabiga ya komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu bakabandanya bavuga ko uwo mugabo batashoboye kumumenya yakubiswe n'umurwi w'imbonerakure zirongowe n'uwitwa Jean Marie Habarugira, asanzwe atwara n'ihuriro ry'igihugu ry'urwaruka muri quartier Nyakabiga ya gatatu nyene. Iyo mbonerakure yagiye mu mabanga y'ukurongora izindi mbonerakure zo mu Nyakabiga ya gatatu y'amatora yatunganijwe mu gihugu cose mu mugambwe wa CNDD-FDD mu mpera z'ukwezi kwa gatanu. Amasoko yacu akavuga ko iminsi yose hageze isaha 4:30 z'ijoro uwo murwi w'imbonerakure utangura gukizura witwaje inkoni ugahagarika umuntu wese hamwe n'imiduga. Muri ivyo bikorwa bitera ubwoba abanyagihugu, Jean Marie Habarugira ngo abari kumwe na Desire Enoke, Arcade, François na Pascal, abanyagihugu bo mu Nyakabiga ya gatatu bavuga ko izo mbonerakure zose uko ari 6 zakubise uwo mugabo gushikaho asandaba zimwagiriza ko ari umusuma. Abamenyesha amakuru bacu bakaba baramenye ko izo mbonerakure zaciye zija guta ico kiziga mu ruzi rwa Ntahangwa. Amasoko yacu akabandanya tubwira ko izo mbonerakure zikora ubwo bubisha ataco zinona kuko zishigikiwe n'urongoye zone Nyakabiga. Eka warongoye zone yitwa Gervais ho kubwayo hamwe n'imbonerakure irongoye izindi mu Nyakabiga ya gatatu Jean Marie Habarugira abarondeye, ariko ntitwashoboye kubaronka. Abanyagihugu bamwe bo muri zone Nyakabiga basaba ko umutekano wabo wo kubahirizwa. Ayo mu makuru akomeye cyane adushikira, umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca maze amezi arenga 2 yarongereje iterabwoba kubasigwa bo wahoze ari umuhuza w'abarundi Mohamed
Mohamed Rukara uwamaze imyaka irenga 3 apfuye. Bimwe mu vyo yasize harimo inzirabana n'iy'umushikiranganje wa mbere muri quartier Mutanga Diside iri muri zone Rohero yo muri commune Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Kuva baye umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca yaravogereye cane abo babanyi biwe. Namakuru akomeye cyane adushikira kontineri isigaye irimwo abapolisi bamucungerera. Umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca yashize mu kibanza kiri hagati y'ibarabara n'inzu y'umuryango w'umuhisi Mohamed Rukara Kalifani. Yo kontineri irinjira no mu rupangu rw'abasigwa buwo yahoze ari umuhuza w'abarundi. Mu kuyihashira babanje kubomora uruhande rumwe rw'uruzitiro rugizwe n'isima bita beto mu gifaransa. Iyo kontineri ifatanye n'igikona abo bapolisi batekeramwo naco nyene cubatswe habanje kubomorwa uruzitiro rw'urwo rupangu rw'umuryango wa Mohamed Rukara. Ikindi cashizwe muri ico kibanza inyuma yaho umutekano wa Gervas Ndirakobuca wongererejwe shikiriye amabanga y'umushikiranganje wa mbere. Nakazu k'imbwa gafise ivyumba 3 karimwo imbwa nini zitatu. Imbwa yose iri mu cumba cayo. Muri ako kazu kagizwe n'ivyuma bimeze nka grillage bisigura ko uhaciye azibona. Umuryango w'umuhisi Mohamed Rukara umaze kumenya ko Gervas Ndirakobuca ariko arabomora urwo rupangu rusanzwe rubamwe abakozi gusa, yongera yubaka ivyo ashatse atawagishije inama, ngo baciye barushira ku isoko. Amakuru adushikira nuko abaranga urwo rupangu ngo basaba imiliyaridi zineka. Abaguzi bararutinye. Izo mpangu zibiri urw'umuryango w'umuhisi Mohamed Rukara rusanzwe ruri muri Avenue de la Dynastie n'urw'umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca zigabuwe n'ibarabara ry'ikaburembo ririko rirasanurwa. Baje kuharaba bose ngo bahagure barahatinye bamaze kubona ibitari bike harimwo n'abo bapolisi. Ibariyeri hakurya, izo mbwa hamwe n'ivyo umushikiranganje wa mbere yubatse avogereye. Abandi bipfuza kuhagura batanga amafaranga make. Umwe muri abo yatubwiye ati arya nari natanze mbona yarakwiye kuko nubundi mbona kwari ukwiroha. Umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca ngo yahavuye amenya ko hariko haragurishwa catuma intumwa zibwira abajejwe kugurisha ko ashobora gutanga imiliyaridi 2. Mugabo barayanka. Abajejwe kugurisha urupangu rw'umuhisi Mohamed Rukara ubabwiye intumwa ya Generali Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika. ngo yabwiye intumwa ya General Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika ko imiliyaridi 4 arico giciro ca nyuma, ko badashobora kwakira make kuri yo. Umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca we yaciye ababwira ko azobereka ivyo ashoboye kuko banse kwakira ayo mafaranga. Gervas Ndirakobuca ngo yaciye ategeka ko muri urwo rupangu ibiti vyose vyicirwa atakirinze gusabwa. Haraheze indwi irenga abakozi bazanywe n'umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca bicira ibiti vy'ivyamwa bitandukanye biri mu rupangu rw'abasigwa ba Mohamed Rukara, harimwo imyembe, indimu, amavoka n'imicungwa. Gervas Ndirakobuca ngo yasiguye ko ivyo biti biza n'imibu imurira abapolisi. Gushika kuri uyu wa gatanu ico gikorwa catanguye mu gatondo ko ku munsi wa 4 w'indwi iheze, kuko ivyo biti vyari vyinshi muri urwo rupangu rupima are zirenga 8 rusigwa n'uwahoze ari umuhuza w'abarundi Mohamed Rukara yapfuye mu mpera za Munyonyo mu mwaka wa 2019. Twarondeye inshuro nyinshi umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca ariko ntiyitavye telefone ngendanwa. Biruko mu nyuma zuko ku makuru akomeye cyane twabwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu ajanye n'amasezerano hagati ya nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye na General Bunyoni. Kuri ubu ngubu amakuru akomeye cyane adushikira nuko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahejeje gusaba umunyororo General Aregiome Bunyoni kwemera ivyo yagirizwa, gasaba ikigongwe kugira arekurwe. Biruko mu nyuma zuko ngo General Bunyoni agumana na gushika
gushika ubu, ariko abakurikira vya hafi iyo dosiye bakabona ko uwo mupfungwa ariko arahendwa na burya ari we yahisemo kuguma mu gihugu kandi yari yaronse ingene ahungira muri Kongo, na cane cane ko ngo igihe imiduga yari imuherekeje igana muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yasubira inyuma mw'ijoro ry'igenekerezo rya 20 rishiri rya 21 ndamukiza, hasigaye iminota mikeyi ngo bashike ku rubibe. Generali Guillaume Bunyoni niwe ubwiwe yatanze itegeko ryo guheba kuja muri ico gihugu. Amasoko ya Burundi News TV akavuga ko iyo ngingo ya Generali Guillaume Bunyoni yababaje umurwi w'abafise ipeta rya generali, na cane cane Generali Silas Ntigurirwa bari bafashije guhuza izo mpande zibiri kuva imigenderanire hagati yiwe n'umukuru w'igihugu itanguye gutosekara cane. Iki gihe Generali Guillaume Bunyoni ari mw'ibohero rikuru rya Gitega, amakuru adushikira nuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro Generali Major Evariste Ndayishimiye yarayatumye intumwa zimubwira ko yakwandika ikete ryo kwemera ivyo yagirizwa, agasaba ikigongwe kugira arekurwe. Bimwe mu vyo yagirizwa bikaba ari uguhungabanya umutekano w'igihugu, kuko Evariste Ndayishimiye amwagiriza kugerageza kumutembagaza, uguhungabanya ubutunzi bw'igihugu, gutunga ibirwanisha arenza amategeko, hamwe no gutyoza umukuru w'igihugu. Kubw'amasoko yacu ko uwo mukenyuro utunganijwe nuko Guillaume Bunyoni amaze kwandika iryo kete bakarishikiriza umukuru w'igihugu, baca basigura ko uwo mupfungwa agwaye akajanwa kwa muganga akamara y'iminsi mu nyuma, ubutungane bugaca bufata ingingo yuko arekurwa vy'imfata kibanza. Ico gihe ubutungane ngo bwoca bufata ingingo yuko yoza aritaba ataha igihe cose bamukenereye. Generali Bunyoni ngo ivyo yavyanse, na cane cane ko wewe n'abaryango biwe ngo babona ataco vyari kuvamwo. Bamwe mu bakurikiranira vya hafi vya politiki y'akarere k'ibiyaga binini, na cane cane y'igihugu c'u Burundi, ngo bakabona ko naho Generali Bunyoni ngo yokwemera kwandika ikete ryo gusaba ikigongwe ataco rizomufasha, ahubwo rizoca rija mu vyemeza ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro Generali Major Evariste Ndayishimiye atarira busema. Ku bwabo basesenguzi, yo mu mwaka wa 2027 arangira, kiretse habaye ikintu kidasanzwe, umukenyuro w'ikete ryo gusaba ikigongwe nk'iryo Generali Guillaume Bunyoni ariko arasabwa kwandika uramaze gukoreshwa kubagirizwa kugerageza guhirika ubutegetsi mu mwaka wa 2015 biciye kubahuza harimwo abari barongoye amadini bamwe. Izo ntwazangabo mu gisirikare no mu gipolisi barandikiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ikete ryo gusaba ikigongwe haraheze imyaka irenga 2. Ico gihe bizezwa ko bashobora guca barekurwa, ariko gushika ubu baracari mw'ibohero rikuru rya Gitega. Clement Nkurunziza yagirijwe kwica abanyeshure bo mu bwoko bw'abahutu bo mu mwaka w'1995 muri kaminuza y'u Burundi. Nawe nyene yoba yarandikiye umukuru w'igihugu ikete ryo gusaba ikigongwe. Gushika ubu aracari mu mvuto kuva afatwa kuwa 22 Ntwarante mu mwaka wa 2018. Amakuru adushikira nuko iryo kete rya Clement Nkurunziza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yoba yaciye ariho umugwi w'ukuri no kunywanisha abarundi severi urishira mu bindi vyemezo biruko mu nyuma zuko twababwiye amakuru akomeye cyane ko tuza kubashitsa kw'ingene Generali Bunyoni agira torokeshwe. Ni mu nyuma zuko yari yapanze uburyo bwose bwo gutoroka, hama wiwe ubwe agaca afata ingingo yo kuguma ngaha mu Burundi, aho umuduga wo ku ruhande rw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe n'uwari utwaye Generali Guillaume Bunyoni yahuriye mu ihuriro ry'amabarabara riri ku ruhande y'ingoro nkuru y'umugambwe CNDD-FDD hafise izina rya Rond-Point des Nations Unies, aho imiduga yari yafashe urugendo rugana muri Kongo. Mw'ijoro ryo kuwa 20 ndamukiza yarayihejeje gusubira inyuma mu nzira,
ico gihe abasirikare n'abapolisi bari mu mapikapu abiri yaraherekeje umuduga wo mu bwoko bw'ijipi warimwo Generali Aregiyome Bunyoni bamaze gutegekwa gusubira mu makambi yabo. Uwo muduga warimwo uwo yahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi wari wamaze gufata ibarabara Avenue de Roi rica kw'isoko ya Bujumbura City Market benshi bita kwa Siyoni. Iyo jipi yirabura igeze kw'ihuriro ry'amabarabara riri iruhande y'ingoro nkuru y'umugambwe CNDD-FDD ahitwa muri Rond-Point des Nations Unies. Hariho uwundi muduga wo mu bwoko bwa pikapu wari uhageze urindiriye. Iyo pikapu yarimwo abapolisi 4 inyuma yaciye igenda ishoreranye na jipi yarimwo Generali Bunyoni baca kw'ibarabara rya Chose du Peuple Murundi rica ku biro vya zone Buyenzi rigaca naho bita kuri Permanence bagira bashike neza neza kw'ihuriro ry'amabarabara benshi bita kuri Rewo iruhande y'ikibanza citiriwe ukwikukira Place de l'Independance. Ya pikapu yaciye ica imbere ya jipi hanyuma iyo miduga yose uko ari ibiri irahagarara. Umupolisi arongoye abandi yari muri iyo pikapu acabwira umushoferi wa jipi yarimwo Generali Bunyoni kwatsa amatara mu miduga. Generali Bunyoni yari yambaye ikoti ryirabura. Urugendo rwaciye rubandanya baca iruhande yahahoze ari isoko nkuru ya Bujumbura. Iyo miduga ibiri igeze kw'ibarabara ryahoze ryitwa Boulevard du 28 Novembre ubu ryitwa Boulevard Mwezi Gisabo ica ihahurira n'iyindi pikapu yera yo mu rwego rw'iperereza. Wararongoye abandi muri iyo pikapu yavuze ati duha uwo muntu General Aregiyome Bunyoni yaciye ava muri jipi yinjira muri pikapu yo mwiperereza. Umuduga wo mu bwoko bwa jipi usubira ku muhana wa General Silas Ntigurirwa. Muri iryo joro ryo ku munsi wa kane ushira wa gatanu abasirikari bacungera General Silas Ntigurirwa yamaze iminsi ahaye indaro General Aregiyome Bunyoni bakaba baheruka guhindurwa. Ikindi abamenyesha amakuru bacu baronse nuko imbere yuko imihana ya General Aregiyome Bunyoni tangura gusakwa abasirikare n'abapolisi bari bashinzwe ico gikorwa bamaze iminsi begeranirizwa mw'ikambi yitwa DCA. Abahiswemo bakaba barabahoze mu gisirikare ca kera bita Egisifabu hamwe n'abahoze mu barwanyi ba FNL. Uruhande rw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye rukaba rwabona ko iyo migwi ibiri y'abasirikare atakinya yari kugira hamwe General Aregiyome Bunyoni yari kudadaza kuko ngo iyo migwi yari mu yakorewamo abatandukanye harimwo kwicwa igihe General Aregiyome Bunyoni yararongoye ubushikiranganje bujejwe umutekano hagati mu gihugu c'u Burundi. Ivyo bikabuko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane adushikiye aka kanya ubu tubashitsa ko aya makuru ari uko Generali Bunyoni ngo yoba yemeye kwandika rya kete asaba ikigongwe. Ni mu nyuma z'uko ngo nyene icubahiro Generali Major Evariste Ndayishimiye yahejeje kurungika iyindi ntumwa. Twarungitse abamenyesha amakuru bacu kugira badukurikiranira ivyayo makuru ibiza kugenda bidushikira turabashitsa ko vyose ido nido. Biruko mu nyuma z'uko kuri ubu ibintu bibandanya kuba bibi mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abarwanyi bo mu rwego 23 ngo barasubiye kubura indwano. Ni kuzihe mvo? Ivyo navyo abamenyesha amakuru bacu barabandanya kubikurikirana ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose ido nido. Wewe ico usabwa manuka munsi y'video urabanditse ijambo sabone ufyondeko racubona arakazogera naho nyene ufyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.